turi n'akanyamuneza kubona kuri uyu munsi turi kumwe namwe abarongoye abandi abajeje ibisata bitandukanye ngaha muri iyi ntara nziza ya Buhumuza. Ngaha muri iki cumbuko muri ngaha twavuga yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buri ngaha. Nico gituma rero twashatse yuko duhura kugira ngo tugume twigishanya, no kwiga burya umuntu agitanga urugendo aguma yiga gushika ahacu gwevu. Nagira rero mbanze ubwa mbere ndabakengurukire ndabakeza kuko turamaze kubona yuko indongozi z'igihugu zamaze guhinduka ntizikiri mu vyumviro vya kera. Ico rero ni ikimenyetso cerekana ko tugira tutere tuja imbere, kandi nongera ndabakeza kuko abenegihugu batari bonyene bari kumwe n'indongozi zabo kandi mu rugendo ruboneka. Iyo umuntu ariko aragenda mu ntara hariho ibimenyetso agenda arabona, iyo abona imirima akabona isuku nihaza arabonera ko ibintu bimeze neza. Mumenye naba ndababwira ico arico leta mvyeyi. Leta mvyeyi abayiserukira nibo bavyeyi. Nico gituma rero indongozi nico zijejwe ziguma zikanura. Naje rero kugira ngo dusubire twigishanye turabe agasorobo dufise duhanahana ivyiyumviro. Ikiganiro cy'uno munsi rero ahanini gihagaze kuraba utunenge n'imvo z'utwo tunenge kugira ngo utwo tunenge ntidufate, na cane cane ko muri iyi reforme haheruka kujaho abaserukira ibisata by'ubushikiranganje mu ntara zose. Rero ivyo bisata dushaka ko bamenya igikorwa cabo.